sinohera isemo kure cyane noyihera muri uwo mwaka w'2020 aho mwebwe na bene gihugu mwantora ngo abari jewe ndabaje imbere ndabarongora. Ubwa mbere nuko nasanze twubakiye ku mushinge mwiza, kuko amatora yaheze atawike kuwundi, abene gihugu bose bashize hamwe. Mbere ico gihe simpegeshanya no gushimira nabo twahiganwa, kuko twahiganwa nk'abavukanyi, tugahamagarana tukabazanya, kandi twahejeje ico kiringo twese dushira hamwe. Rero natanguye urwo rugendo turi kumwe, turi mu bihe bidasanzwe. Ubwa mbere nuko twari turi mu bihe vya nankana, kubera ibikomere vy'ivyadushikiye muri kahise ntivyari bwigere bihera, kandi ico gihe vyaraboneka ko abene gihugu benshi umenga ntibizeranye n'abarongoye abandi mu nzego. Ico gihe rero abene gihugu benshi mbere nka bose bari bijiriwe, kuko twari duhejeje kubura umukunzi wacu nyakwigendera Petero Nkurunziza. Mbere rero jeho ntivyari vyoroshe, kuko twari duhejeje kubura uwari kumenyereza. Birumvikana yuko rero abantu bari bijiriwe bari muri nankana, kuko uwo muhini mushasha waruje wari uteye amakengera cane ko uwari kumenyereza yaragiye. Ico gihe mbere nanje kubera nari mushasha harimo na benshi banyikeka, bavuga vyinshi, ariko icandemesheje ni kimwe, nuko Imana iratora abakomeye ikomeza abo yatoye. Ikindi candemesha nuko Imana muri kumwe ntaco ushobora kunanirwa. Iyo rero abantu barinze bagutora akaguhurizako, Imana muba muri kumwe. Twari kandi muri ico gihe mu ruhagarara, kuko isi yose yari yugaranye. Amagara y'abantu ntivyari vyoroshe, kuko twari duhanzwe na cakiza coronavirus, kandi isi yose cari kihanze nta watabara uwundi. Muca mwumva mu vyerekeye amagara y'abantu ko zari ingorane gusa. Noneho rero uretse n'ivyo, igihugu cy'u Burundi cari gisanzwe kiriko kirisanasana, kubera twariko duhangana n'ingaruka z'amagume twaciyemwo. Muri ico gihe nyene tukaba twokwibuka yuko twari tuvuye no mu ruhagarara rw'ivyateye mu 2015, aho abari bashatse gutembagaza ubutegetsi bari bagifise akarezareza ko kubandanya bahungabanya umutekano. Dufatanije rero ukuba mu karenganyo kukugaranwa n'ibihugu, ukagira n'ico kiza ruhonyanganda ca coronavirusi, ugateranya n'uwo mutekano muke, murumva yuko hatari mu bihe vyoroshe. Abarundi kandi ico gihe ntibari bwamenye kuzirikana neza igihugu. Wasanga hariho abarundi bazi ndetse yuko ivy'igihugu bishobora kwizizigwa n'akagwi kamwe. Ntibari bazi n'ingene bashobora kwiba ko atafashanya ivuye mu makungu. Abarundi rero bari bafise uwo mutima umeze gutyo, kugira utunganye intwari ibereye ntivyari vyoroshe. Mbere muri ico gihe hariho n'abarundi biyita ibihangange atawukorako, hariho n'abandi bifata nk'abacangero, abandi bakaba basinda bibazwa. Murumva yuko igihugu kitari kimeze neza. Abenshi mu ndongozi bari bicariye ngaho nyene bazi yuko ari uguhembwa bicaye. Abene gihugu mbere bakarenganwa izuba riva. Abene gihugu ico gihe bari bameze nk'intama zabuze umwungere. Abajejwe ibisata bitandukanye ntibabona ingene boshobora gufasha abene gihugu mu bikorwa. Mu gwaruka cane murazi yuko hari umwiheburo, kuko cane abize bari bafise umwidogo, bavuga yuko ari bishomeri babuze akazi. Aho twaca hose
wasanga umengana ururirimbo rufise igitero n'icitabirizo ngo ubushomeri. Ico gihe rero muca mwumva yuko natanguye kubarongora muri nankana, kandi abarundi twasa nuko ariho tugira tutangura urugendo nyarwo rudushikana kwiterambere, ariko tuvyibuke yuko nta mbona kazoza twari bwabone, kandi utagira imbona kazoza. Mu gitabo c'ijambo ry'Imana bavuga bati ahatagira imbono kazoza abantu bose bitwara uko bashaka. Utagira imbona kazoza ntacererwa kuko ntagira yaja, ahashitse hose haba araho nyene. Nico gituma wasanga abarundi nka bose bicaye ku mabaramiro. Ico gihe ntayo twari dufise, no kuvuga umwe wese yabona yuko bisa no gutunganya ahari gusa, mwene bimwe vyo uvuga ngo nderera uzosubiza ngarutse. Nitwari bwiyumvire ingene dushobora gukora igihugu ngo giheze gitera imbere. Ariko rero mu ntango ya vyose twararose ingingo ngenderwako, ivyo twofatirako kugira ngo dufate urugendo. Icambere kwabaye ingingo ivuga iti turi kumwe twese birashoboka, kugira ntagire ucika intege, kuko abantu bafatanya amaboko bose nta numwe ahenuka, umwe wese aravyura uwundi. Nico gituma yabaye nk'inkoni tugenderako, turi kumwe twese birashoboka, turi kumwe twese birashoboka. Ndumva ko n'ubu mwakagendeyeko, ako niko gakoni twagiye twitwaza. Tuvuga yuko tugira duhindure imizirikanye y'indongozi, yuko indongozi zomenya ko ziserukira igihugu naco ikaba ari kivyeyi. Igihugu kirimwo bibiri, hariho igihugu kivyeyi impetso yaduhetse, n'igihugu nzego zirimwo abagiserukira bagaheza bakatuja imbere mu kuturongora mu bikorwa vyose. Nico gituma twavuze tuti ubu dutegerezwa kumva twese ko turi muri leta mvyeyi, leta yubahiriza umutekano wa bose, leta ibona ko abana bose arabayo, leta ibona yuko ubutungane butegerezwa kuba mu bose rimwe muri abo bene Burundi. Hanyuma turavuga tuti dutegerezwa kuba mu gihugu kirimwo ibikorwa, igihugu c'abakozi, guhera ku nzego z'igihugu, urwego nshingwabikorwa rw'igihugu, ndetse n'abene gihugu bose bakumva yuko twese tugize igihugu kimwe, igihugu gikozi, leta nkozi. Izo ni ingingo twagiye turagenderako kugira dushobore gushika. None rero ico gihe twaciye tubona ivyihuta twokora. Ubwa mbere kwari uko twoshobora kugarukana umwizero mu bene gihugu, mbere umwizero hagati y'inzego n'abene gihugu zibonekera mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi. Intwaro ya demokarasi nk'uko twama tubivuga ni intwaro y'abene gihugu, aribo bitorera indongozi ndetse aribo nyene iharanira. Intwaro ya demokarasi ibonekera yuko umwene gihugu wese afise ijambo, ashobora gushikiriza ikiri ku mutima ata numwe ariko aramushinga ijisho, atamuraba igitsure. Turanezerwa kuno munsi abene gihugu ntibagitinya indongozi zabo. Demokarasi y'ukuri jewe narinzi yuko imigambwe ari kugira ngo twagure aho abene gihugu bashobora kuvugira. Mugabo nari nasanze ico gihe imigambwe yari y'abantu bariko bayifata nk'ingazi ibashikana kuronka ivyicaro vyabo. Mugaje narinzi yuko imigambwe ibaho mu ntwaro ya demokarasi kugira ngo yagure abene gihugu baronke ahantu hanini habaho bashobora kuvugira. Ariko uno munsi ndanezerwa yuko atanjyane mbona hagati y'imigambwe, vyerekana yuko wa mutima w'uko imigambwe ari urubuga abantu bahurirako bagashobora gushikiriza ivyiyumviro vyabo, bigaheza bigashikira n'indongozi, zigaheza zikarondera umuti wavyo. Ikindi ko ari kugarukana umwizero hagati y'Uburundi n'amakungu. Nababwiye ko ico gihe Uburundi bwari bwugaranywe atari gusa kubera ikiza ca coronavirusi, ahubwo kubera n'amakungu yari yadufatiye ibihano vy'akarenganyo. Twaciye tuja kuri urwo rugamba, turamenyekanisha ukuri ku Burundi, turamenyekanisha ukuri kw'inzego z'Uburundi, gushikaho babona yuko ivyo bari bagize bitari ivy'ukuri, bubakiye kuba bahenze. Uno munsi tukaba tunezerewe ko ruhashitse igihugu gisigaye cubashwe makungu, gishinga icumu mu makungu. Ingene Burundi bwarongoye ishirahamwe rya Afrika, ry'umuryango wa Afrika w'ubuseruko. Igihe twari turongoye iryo shirahamwe,
mwarabonye ko twashimikiye cyane ku kibazo kijanye n'amahoro n'umutekano, bituma mbere ibihugu vyo mu karere vyose dushira hamwe inteko kugira ngo tuje kugarukana amahoro mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho gushika ubu bigicumbagira, mugabo abarundi bobo bagumye ku murego, baguma bavuga bati dutegereza gushigikira ico gihugu, kandi tukaba tubona ko bashitse ku ntambwe nziza. Bamaze kubona ico abarundi bamaze imbere y'amakungu, bagumye bizera igihugu cacu. Uno munsi igihugu cacu kikaba arico kirongoye umuryango w'ishamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Uno munsi rero n'amakungu arashima ku gikorwa turiko turakora kugira cyane cyane dutsimbataza amahoro muri Afrika, kugira ngo twese dufatane mu nda. Uno munsi turabona yuko ibihugu vya Afrika bitanguye kuza birafatana mu nda hirya no hino. Uburundi rero buratanga ico bufise kuko twaramenyereye ingene tubana neza n'ibindi bihugu tubana. Ikindi urundi rugamba twategeza gukora kwa rukugarukana umwizero w'ugwaruka. Uno munsi tukaba tunezerewe ko ugwaruka aho ruri hose n'utarashikirwa arafise umwizero ko nabazoshikirwa. Twaragize umugambi wa payeje, uwo mugambi ujejwe kugarukira ugwaruka mu kwiteza imbere. Uwo mugambi uramaze gukora bimwe bishimwa, mbere nanje bikabinezereza kuko ugwaruka rumaze kuza kunyiyereka rukavuga ruti tugira tukwereke ko twabaye natwe abantu. Ubu hari umwizero kuko turabona neza ko biriko biragenda neza. Ikindi kwari uko ruca rutangura kugwanya akarenganyo mu bene gihugu. Ico gihe ndibuka yuko twarabigize ko inama, ndetse turitwaza n'ijambo ry'Imana ryari mu gitabo ca Nehemiya. Nehemiya yagiye gusubira kubaka igihugu cari carasambaguritse. Ahejeje kucubaka casanga akarenganyo kari kariraye muri bene Israeli, nawe arabafasha kugira ngo tugwanya akarenganyo. Natwebwe rero twaciye tuja kuri ico gikorwa gushikaho twemerera bene gihugu yuko aho bazobona gahaze indongozi ziriko zikora nabi bazobitumenyesha. Turugurura umuhora wa telefone. Ubunezerezwa nuko ico gihe intara ifise ibirego bike, ku munsi hari ibirego birenga 500, kandi twari tugifise intara 18. Ariko uno munsi ndashobora kumara iminsi 7 ntabonye ikirego kivuye mu ntara imwe. Ugasanga mu Burundi bwose sindonka ibirego birenga nka 27. Ivyo birerekana ko tugeze kure. Vyerekana ko indongozi zamaze gutangura gukora kugira ngo ntizirenganya bene gihugu, ahubwo zibahagararire. Biraca biraza ntawe amahahandi. Kandi murazi yuko n'ikibazo cy'ubutungane naco cari kiduhanze mu biduhanze. Ico kibazo naco twacicariye turaraba imizi yaco iyo iva. Dusanga vyose bifatiye kuri kahise. Muri kahise ubucamanza bw'i Burundi bari babugize nk'igikoresho. Igikoresho c'abafise igikenye. Hanyuma dushitse mu ntwaro ya demokarasi, ubutungane buraronka ukwishira n'ukwizana, ariko abacamanza ntibakira ingwara, baca baguma bitwara nk'uko bitwara kera. Imiti twagiye turayitora, ndetse ubu turamaze kubona ko ingorane zihari mu bucamanza ari ukubera abacamanza batararonka urwego babona ko ari urwego babibazwa. Baguma babona ko umenga bibazwa urwego nshingwabikorwa rw'igihugu. Arico tuba twaciye dutangura inzira yo guhinyanyura kugira ngo ubutungane dusubire tubukore neza vyiza vy'abantu. Nico tuba mwabonye twahereye ku muzi tuza kubahuza bo ku mitumba, dusubira noneho tuduga no ku mutwe tuja mu nama nkuru y'ubucamanza kugira ngo umwene gihugu arenganijwe aronke inzego ashobora kwitura nabo babari igiturire. Turiko turaraba rero no mu bucamanza ubu duhanzwe n'ibirarane ntiduhanzwe na bishasha. Ivyinshi dusanga ari birarane, mugabo navyo nyene tugerageza kuza turabitorera umuti uko bukeye uko bwije. Muri ivyo birarane nyene murazi ko ubutungane bumwe bunywanisha bubandanya bukora kugira ngo ivy'akahise ntibidukomeretse, ntitugume tuvyikoreye, ahubwo twitorera umuti turi kumwe twese kandi bizoshoboka. Hari n'ikindi cari giteye ingorane mu gihugu, hari ubukene butagira uko buvugwa, cane cane inzara. Aho twaca hose twahasanga abantu bagwaye kwashi, tugasanga abantu badashobora kuronka n'agasabuni. Uno munsi turiko turaraba ingene Musa turabona yuko urugendo ruriko rugenda neza. Kurwanya inzara twarabihagurukiye duciye mu makoperative.
ndavyibuka bariko baridoga turiko turaha umutahe w'ibanze amakoperative bakavuga ngo nagiye gupfa ubusa. Mugaje ndabona ingaruka zayo ubu ndabona yuko umwimbu uri kuraduga n'ikimenyamenya nuko hari imyidogo yuko tutabaguriye umwimbu. Ivyo bica biboneka ko urahari. Ico rero icambere nuko duca tuvuga tuti n'imiburiburi ubu turafise ibyo turya twimbuye. Hanyuma rero wa mufuko nawo turonke ingene woronka, hanyuma turonke uburaro, twambare neza, tugire isuku, tumererwe neza. Hari ibindi bijanye no gutunganya itunga ry'Uburundi. Nababwiye yuko Uburundi bwari butunzwe n'imfashanyo. Nimwiyumvire rero igihugu cyari gitunzwe n'imfashanyo ku bice birenga 50%, hanyuma amakungu agaca gita akagicutsa. Ingeri ico gihugu cyari kubaho. Abarundi mwaravuye hasi murakora gushikaho abarundi n'imiburiburi igihugu kiguma gihagaze neza. Nivyo kubera ntitwari bwamenye niyo dukura amikoro yotuma dutera imbere. Abenshi twari twicaye twama turindiriye abagira neza. Abagira neza mukaba muzi yuko ivya gusa navyo bitera ubwenge buke, ntitwari bwamenye ubwenge bwo kwironderera ivyacu. Nico gituma mu bibazo bijanye n'ubutunzi abantu benshi bazi yuko bigira ingaruka uwo mwaka nyene. Ibibazo vy'ubutunzi bigira ingaruka n'imiburiburi inyuma y'imyaka 5. Hajya muri ko muragira habaye fraude muri obere ntibatoze amakori n'amatagisi kugira ubimenye ntubimenye umwaka nyene ubimenya mu myaka ikikurikira kuko muca musanga ikigega cabunzwe. Nabijya rero muri ko murabona ivyo dukenye bikenera amahera nuko twafatiwe ivyo bihano yafashayo ntiyasubira kuza. Abarundi rutangura kwirondera ingene tworonka mikoro atuma dushobora kwironkera ivyo dukeneye. Kubera rero ubwo bwenge buke ubwenge bwagiye buraza turamenya gutunganya utwo duke dufise, turashobora kuguma dukora ibikorwa nkenerwa byose by'igihugu. Ariko hariho ibikorwa biba bijanye n'iterambere rikomeye bisaba uburyo bwinshi cyane, naho nyene tuguma turondeza. Uno munsi dufise akanyamuneza kubona mbere n'ishirahamwe kitayigega c'isi yose FMI riheruka gutanga icegeranyo rivuga yuko Burundi twagize intambwe irengeye n'urugero. Mbere nejo twari turi kumwe nabo muri Banki Mondiale, nabo nyene baravuze bati Uburundi barabukeza kuko bwaramenye kwibako kandi bugeze ku ntambwe iboneka. Kubona igihugu cari kigeze aho bakubwira yuko amafaranga ari menshi kurusha ivyo twimbura inshuro zirenga 45, nukuvuga amafaranga ategeza kungana n'ivyo twimbura. Nimwibaze rero mu mwaka wa 2025 bavuga yuko amafaranga dufise arenze kuvyo twimbura inshuro zishika 45. Mugabo ubu baduhaye icegeranyo bavuga bati mugeze ku bice 10, inflation igeze ku bice 10.5 kwijana. Murumva yuko ini gikorwa gihambaye cyane, mbere batumva niyo twabikuye. Iyo bariko barambaza twabikuye ndabwira nti twaramenye gutunganya itunga ryacu. Ubu twaratunganije ikoreshwa ry'amahera y'igihugu. Ubu namwe bahora banyonyonora kugira bishobore naho ifuka atawumenye yica, imyobo yose twarayugaye. Nico gituma twaza yujya mugambi wo kwegereza bene igihugu ubutegetsi kugira ngo amahera yose y'igihugu asohoka agiye kuramira abene igihugu, ntagira amahera asubira gusohoka agiye kononwa. Ivyo vyaratumye amahera twari dufise abamake dushobora kuyakoresha ibikorwa bizana iterambere biraboneka. Ubu rero umwimbu uriko uraduga wegerezaho tuzovuga tuti Uburundi bwashitsaho ubutunzi bwabwo bumeze neza. Mugaragira ndababwire tugume kuri uwo murego wo kugwiza umwimbu.